Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza aya makuru akomeye cyane tuba duhejeje kuronka. Aka kanya rero ndababwira ukuri amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye nuko ariko aritabira inama ariko ataha mu ivuriro rikomeye cyane mu gihugu ca Tanzania. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane nyuma yuko itangazo ni telefone iteye ubwoba mu ihanganje itambukajijwe ubuhinga bwa none. Biravugwa yuko iyo telefone ihamagawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ayishikiriza ibihanganje nga mu gihugu cacu Burundi. Niki kivugiwe muri iyi telefone yakiriwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turayagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba munoke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi jya none upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero aya ni amakuru avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu Burundi. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu yari yitavye inama mu gihugu ca Tanzania na cyane ko ari we arongoye iyo EAC. Hari amakuru akomeye cyane adushikira tugira ngo yose tuyatambutse kuri imbonesha kure yacu mu buryo bw'idonido. Kuri ubu ngubu amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageze aho umwansi ashaka. Bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ubugwayi bwiwe butaratahurwa nanone nubwo nanone bivugwa yuko yoba yarahawe ishano. Hari amakuru akomeye cyane tugira ngo yose tuyabashitse ko mu idonido ry'amakuru tubandanya tubashitsa ko aka kanya rero reka nizere ko umerewe neza. Bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asanzwe ari nawe arongoye ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko yaritavye kuri uyu wa 2023 munyonyi umwaka wa 2023 ariko yitavye iryo huriro ry'abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango. Ariko hari kugira ngo baganirire ku bijanye nuko bohangana n'imihindagurikire y'ibihe hamwe n'ibijanye no kungene umuryango wa Afurika y'ubuseruko wo kwiza mu bijanye no gupfungura. Mwarumvirije ko hari nibindi vyategekanywa muri iyo nama nko gushira igihugu ca Somalia muri aka karere. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira rero mwarumvirije yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagurutse nga mu gihugu cacu c'u Burundi amagara yiwe atamerewe neza. Vyari kumva zuko ari we arongoye iryo shirahamwe kabivugwa yuko vyari nk'ihame ko yoshika muri ico gihugu akarongora iyo nama. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira itelefone iteye ubwoba mu biro vy'umukuru w'igihugu aho giturumbuka cyatumizwa ko vice president akaba agiye gufata indege yerekeza muri Tanzania. Aka kanya iyo bagiye guhaguruka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aje aho umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aherereye. Nibiki umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ashikirije mu biro vy'umukuru w'igihugu. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Bikaba mu nyuma z'uko amakuru ava mu bitaro umukuru w'igihugu ariko aravurizwamo kandi nanone bivurwa yuko ariko arabitahamo cyane avuye kurongora iyo nama. Ku isaha zitari zikeya zihise biravugwa yuko umukuru w'igihugu yararongoye inama bagiheza gufata amasanamu yaciye afatwa na wa bugwayi bwe bukomeye cyane acarungikanwa mu bitaro giturumbuka. Hari amakuru akomeye cyane rero tugira ngo yose tuyabashitse ko idonido ni inkuru y'umubabaro ku muvyeyi wacu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibintu birahejeje gukomera cyane na cyane ko iyi ngwara yiwe iriko inazereza ibihangange bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi. Aho twavuga umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD na cyane ko yaciye nawe akoranye inama y'abagize umugambwe kubijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu.
ntiharatahurwa ivyavugiwe muri iyo nama, ariko ikigaragara co ni ibintu bikomeye cyane tugira ngo tubashitse ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Turaza kugaruka ku makuru ku itangazo kuri ubu ngubu Nkurunziza yoba ejeje gushikiriza mu gisoda c'u Burundi, na cane cane ko bivugwa yuko ari we yagendaniye umukuru w'igihugu, akaba ari nawe ariko arakurikirana vya hafi amagara nuko umukuru w'igihugu amerewe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye ndayubaha, ku igenekerezo ry'ejo haheze niho yaciye ashika ku kibuga c'indege muri Tanzania giturumbuka, nyuma yuko yari yumvirije yuko umuvyeyi wacu aremvye cyane. Hari amakuru turonse aka kanya ku butumwa burungitswe mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri radiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB, byose vyoba bigira bitangazwe mu makuru akomeye cyane agiye kudushikira. Hari icoba kivuga yuko umukuru w'igihugu yoba agiye kwitaba umuremyi, na cane cane ko atumije ko ibintu bikomeye cyane tugira ngo twumvirize muri aya majwi akomeye cyane yafashwe ku telefone ngendanwa n'ibindi bitandukanye. Reka tubigaruke ko vyose muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka turatangurira ku ibaruwa y'urupfu yarungitswe n'abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru akomeye cyane ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, tugira ngo tuyabashitse ko yose ku bijanye n'uburyo abasirikare b'u Burundi bariko barabitwara. Abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahejeje kurungika ibaruwa y'urupfu banasabira ibihano bikomeye cyane, bavuga yuko aba bose babigezemwo uruhara barungikwa mu butungane. Vyose rero reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Mu nyuma turaza kubabwira ibijanye n'iryo tangazo n'ayo majwi akomeye cyane arungitswe mu biro vy'umukuru w'igihugu avuye mu gihugu ca Tanzania, nyuma yuko inama kuri ubu ngubu iriko iraba. Ibintu birakomeye cyane mu gihe amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atamerewe neza. Abansi b'u Burundi kuri ubu ngubu bariko barishima cyane, baranezererwa, na cane cyane ko bariko burumviriza izi nkuru z'umubabaro ku bene igihugu. Reka dutangurire kuri iyi baruwa y'urupfu yarungikiwe umukuru w'igihugu. Abasirikare b'u Burundi bari kugwana muri Kongo basabira ibihano Colonel Emmanuel Haringanje. Ibaruwa ry'umusirikare kuri Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ukaba na kizigenza w'intwaza miheto z'u Burundi, ndi niteka ntangere ryo kubandikira ndabamenyesha bimwe mu bibazo bihanze abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Tafok kuri Kivu y'Uburaruko, aho duhanganye n'umuhari wa M23 ushamiranye na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu, abasirikare twese turashima kubona warakoze ikintu cari carananiye intwaro zose mu kudukomereza agashara kacu kagahora kibwa. Amakuru adushikira rero ivyo wadukoreye muri ndamukiza umwaka wa 2023 ntituzigera tuvyibagira. Watugarukiye tugeze habi cane, ni nayo mpamvu twizera ko n'ayandi marira yacu uzoyatahura ugafata ingingo zibereye kandi zubahiriza umusirikare w'igihugu cacu c'u Burundi. Ntidutahura intambara turimwo ngaha muri Kongo. Nyenicubahiro rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kuva mu 2021 twaraganiriye muri Kivu y'Ubumanuko, nanone mu rwego rwa Tafoko, aho tumaze imyaka 2 tugwana na Red Tabara na FNL ya Nzabampema. Twagwanye mu buryo bubi cyane mu gihe tutamenyereye. Twarahaburiye abasoda benshi cyane rwose, atari uko tutazi kugwana, ahubwo ari ukubera tudafise ibikoresho bikwiye, maze abasoda bakagwa mu mitego bagiye gusuma, bagiye kuvoma, bagiye mu myonga canke bari mu ngendo zirezire zisavye abasoda ko bagira bunguruzwa. Ivyo twaravyihanganiye kubera twari tuzi ko turwanira igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ingwano none twajemo muri Kivu y'Uburaruko kuva muri Nyakanga umwaka wa 2023 niyo tutumva. Hano twambara umwambaro w'ikindi gihugu, twambara ibendera ry'ikindi gihugu, kandi twararahiriye kwambara no gupfira igihugu cacu ciza c'u Burundi. Tugwana twitwa abakongomani, tujana ku rugamba n'abantu batari abasirikare bitwa ubazarendo. Bamwe bavuga indimi tutumva, bikagorana ingene dukorana. Tugenda dufise ubwoba kubera inyigisho ba wazarendo bahabwa. Baja ku rugamba bazi ko bagiye kugwanya abatutsi, mu gihe muzi ko igisirikare c'u Burundi kivanze.
iyo ntambara iratugora gutahura. Nanone bamwe mu basirikare bacu barafise ubwoba ko bashobora kwicwa nabo bita bawazarendo nyene. Muraherutse kuduha umurongozi mushasha Colonel Leandre Kavamahanga kandi mwaragize neza, ariko ijambo yaduhaye ntiryaduhumurije. Nanone yatubwiye ko twaje kugwana na Red Tabara na Nzabampema. Abo nabo twabasize muri Kivu y'ubumanuko hano mu buraruko tugwana na M23. None bigenda gute ngo batujane ku rugamba badatahura kandi tudasiguritse neza? Kutubwira umwansi uwo ari we, kuki batadusigurira? Colonel Emmanuel Haringanje nahanwe. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye fata ingingo ikomeye cyane. Twaragorewe hano muri Kongo ku burongozi bwa Colonel Emmanuel Haringanje. Abasoda barishwe n'inzara kugeza aho bamwe batangura kwiba. Birababaje cyane niba umusirikare w'u Burundi yarungitswe ku rugamba atanguye kwiba no kwiba ivy'abene igihugu b'abakongomani canke ivyo bita abatutsi. Nimwibaze namwe kubona umusirikare asigara agaburirwa ibitumbura kandi tuzi neza ko amafaranga y'ibipfungurwa yaguma atangwa. Turazi ko umusirikare yandikiwe amadolari 3 yo gupfungura ku munsi, ariko nk'abagiye kugwana baramaze iminsi 3 badapfungura. Baragaruka bacira urukonda. Nanone batagira n'amafaranga 50 yo kugura imbombo yo kugarura amata. Abasirikare bari muri brigade etat major ya Colonel Haringanje nta kindi bahora bapfungura atari ubugari bw'ibigori n'umuceri, mu gihe abari muri batayo zindi baronka inyama, ibirayi n'ibindi vyinshi. Mbere bagasigarana utu reserve bagura muri unit. Twebwe turi muri brigade ya Emi iyo ntibibako. Ikindi catubabaza cyane ni ingene atemera two twotsa canke ko atemera kwatsa muri groupe electrogene ngo ntituronke uko dushiramo umuriro muri telefone. Colonel Haringanje yatwicishije inzara. Turasavye mu bikurikiranire hafi kandi nyene abihanirwe. Turipfuza ko umupfasoni wanyu yomenya buno butumwa. Turazi ko akunda abasirikare b'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Kubera iki tutaronderwa kandi kubera iki tutongererwa agashara twahora tubona ingene twumvira akagongwe? Agahagarara mu nzira atugirira akantu canke adupfungisha. Biravugwa yuko ariko arabapfumbatisha amafaranga. Turasavye amenye ayo tugorewe muri Kongo maze atuvugire. Colonel Haringanje yaramenje turi ku rugamba. Yatanze tegeko gukuraho bamwe mu basirikare kuri ubu ngubu, mu gihe abandi twariko turasanasana n'urwo twita umwansi. Ivyo vyatumye komanda batayo Tafok 6 zisanga asigaranye abasoda bake cyane. Ni navyo vyakweze urupfu rwa Major Ernest Gashiramwe n'abandi basoda benshi. Abandi bagafatwa mpiri batagira gitabara. Ibi vyose rero Colonel Haringanje yakoze nabibazwe nga mu gihugu c'u Burundi ubutungane bubikurikirane, kuko yicishije abasirikare benshi b'igihugu cacu c'u Burundi mu buryo budasiguritse. Ntitugira uwo tubaza ibibazo vyacu. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye twarababaye cyane kubona abadutwara babaza ibibazo bakaca baja gupfungwa mu Burundi. Ntitwumva icatumye Kapiteni Bayuba Emery, Kapiteni Manirakiza Jean Marie na Liyotona Bararunyeretse Roger bafatwa. Ibibazo babajije nivyo twese dufise. Aho gupfunga abavugizi nihatorwe inyishu y'ibibazo twabajije. Abasirikari ba Kongo bagerwa baradukekeza ngo tweho turihwa amadolari menshi. Abasirikare ba Kongo nibo badushirako amajambo akomeye cyane y'agacamutwe bavuga yuko tugomba kuja ku rugamba kuko turihwa amafaranga menshi. Ayo mafaranga muvuga ntayo tubona. Turasavye mutubwize ukuri amafaranga Kongo itanga ku musirikare wese w'umurundi hamwe n'ingene akoreshwa. Turababara kubona dupfa ataco dusigiye imiryango iriko, nanone tumva ariko turihwa amadolari. Kubera tutaronka umuco turaheza ku cyizere ibihuha vyose biriko biratangwa. Hano tubwirwa n'abasirikare b'iki gihugu twita ko turiko turarwanira.
Biravugwa yuko turababara cyane kubona umusirikare apfa umuryango ntamenyeshwe. Niyo bikozwe kukumva ngo igisirikare kirungika agakete mu ikomine. Turasavye umusirikare agume yubahirizwe kandi wuko vyamye. Gupfira igihugu ntibiteye isoni, nimubwire abana bacu ico turiko turarwanira maze naho bazogira agahinda ko kubura abavyeyi babo bazumve ivyo twagwaniraga. Baze basigaranye iteka ryo kumva ko umuvyeyi yiguze ku gihugu. Ariko kandi turipfuza ko mwotegura imigambi yo gushigikira imiryango yabuze. Iyi Kongo turiko turapfira nitange ibisigara biratunga abana bacu nitwara ku rugamba. Kurya mu bikorwa iyo umusirikare aguye ku rugamba muri Somalia canke muri Centrafrica ni mu bikore kurya no ku musoda aguye muri RDC. Nyene icubahiro ivyo tubashikirije mu vyumvirize kandi mu vyiteko. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, abasoda turagukunda, turagusavye ntiwibagire dufashe turonke inyishu ku bibazo dufise muri Kongo. Turasavye ntihagire umusoda w'u Burundi asubira gupfa yambaye umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera ry'ikindi gihugu kandi twararahiriye gupfira igihugu cacu ciza c'u Burundi. Twebwe ntituzi ico dupfira na M23 mu gihe dufise abandi basoda b'u Burundi hano nyene bajeje kuja hagati y'abasoda ba leta ya Kongo n'abagwanyi ba M23. Urumva ntituvyumvikana ko abasoda bacu bahindutse abajejwe kuja hagati ya M23 n'igisirikare ca Kongo. Ivyo bintu biratwambika ibara mu gihugu ca Kongo. Nimba u Burundi bugiye mu ntambara nibuyemange kandi hanyuma tugende turi ingabo z'igihugu cacu ciza c'u Burundi, tureke kwambara umwambaro w'igisirikare ca FARDC. Sintanze izarajanje kubera ntazi ingaruka vyongera ko mu gihe kuri ubu ngubu abandi babajije baca barapfungwa. Ariko ndi umwe mu basoda bagukunda kubera aho wadukuye, sinipfuza ko mu nyuma woboneka nk'umwanzi w'abasoda. Ndabashimiye. Ivyo vyose uyu musoda ni inkuru y'umubabaro cyane yashikirije ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero iyi baruwa uyu musoda yarungitse ni ibaruwa y'urupfu iteye agahinda mu gihugu cacu c'u Burundi. Umubabaro niwe uriko wibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bikamu nyuma zuko amakuru akomeye cyane twahejeje kubashikiriza aravuga yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka mu nyuma turaza kubabwira ibijanye nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe amerewe aho ari mu gihugu ca Tanzania. Nyuma yuko humvikanye amakuru yuko umukuru w'igihugu ariko yitabira inama mu nyuma gataha mu ivuriro, biravugwa yuko amagara yiwe yo bageramiwe umwanya n'umwanya. Turashobora kumva telefone ivuga ko umukuru w'igihugu atagihema. Ariko abasenga musenge vyose biraza kugenda neza, na cane ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hari telefone ahejeje kurungika mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aya majwi turaza kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane adushikiye. Reka ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko amajambo akomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ashikirije mu telefone mu biganiro giturumbuka giranye na Vice President musaba ko yoshika mu gihugu ca Tanzania giturumbuka. Vyose rero ibi nivyo biriko biranezeza akarugwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabashimiye nshuti banywanyi bacu kandi ndabaye kaze mu yandi makuru yacu aza mu kanya. Turaza kubashitsa ko amakuru ajanye n'ibiriko biraba ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabana arakazujyana nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Timuje kure ibiganiro vyacu ndakagaruka mu kanya turagaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane adushikiye ni Burundi News TV.